Eka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya gushikiriza iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya w'ayandi makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba, amakuru agiye kugaruka ku biriko biravugwa imbere muri CNDD FDD. Ubu rero hahejeje kumenyekana impamvu Varisito Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo boba batariko barumvikana muri iyi minsi. Ivyo rero bikaba bije nyuma yuko Reveriyano Ndikuriyo binatangajwe n'umukuru w'igihugu agwariye hanze y'igihugu kandi akitswe n'amagara, akaba yasavye abanyagumyabanga kumusengera. Ivyo rero akaba yabitangarije mu masengesho ahejeje guheraheza mu ntara ya Ngozi, aho ari igikorane c'impuzamadini cari kirimwo abantu benshi harimwo n'abategetsi benshi bo muri CNDD FDD. Ubu rero ibiriko biravugwa cane ngo bibaba bifitaniye isano na kudeta. Muvyumve neza, n'amakuru rero duhejeje guhabwa n'umugenzi wa Reveriyano Ndikuriyo. Matoza rero twakoze akaba anatwishuye agira ati turabaramukije. Reveriyano niwe vyanugwanugwa ko ashobora gutembagaza Perezida Varisito Ndayishimiye nubwo bose ari abajenosideri, kubera yari afise inguvu nyinshi mu gihugu kandi akaba atumvikana nawe bivanye n'ukuntu bivugwa ko Varisito Ndayishimiye ari we yishe Nkurunziza, uwo bita Sogo mu mugambwe CNDD FDD. Muri bo nabo bariciyemwo kubiri, bamwe bitwa abagumye kw'iragi rya Sogo, abo bari barongowe na Reveriyano Ndikuriyo, abandi n'abakunda Varisito Ndayishimiye nubwo bahisemwo kubihisha, ariko vyagaragaye ko Varisito Ndayishimiye yakumiriye cane uwo mubwiye ko bari kw'iragi rya Sogo. Rero iyo Reveriyano Ndikuriyo yasa nk'ubangamiye cane Perezida Varisito Ndayishimiye, bari bagize iminsi rero batumvikana ku mahera bakura muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Biragaragara neza rero ugiriye kuri ubwo burorero nguhaye ko yoba ari we agiye kumuhitana. Biriko bivuga ko Reveriyano Ndikuriyo yoba yarahawe ishano na Varisito Ndayishimiye. Muvyumve neza, Reveriyano Ndikuriyo yashikiriye uburongozi bw'umugambwe azi neza ikimuzanye. Ica mbere yihutiye kwabaye gushiraho akarwi kajejwe kumwamamaza, n'akarwi gato ariko gakomeye, abo dukunze kubona n'uwitwa Floris JC Bigirimana, Horeke na Jagwari. Aka karwi rero karakora ibintu vyinshi cane bijanye no kwerekana ko Ndikuriyo we gihangange mu gihugu. Baramukorera udufoto twinshi turiko amajambo yiwe canke amwitirirwa, duheza tugatembera hose. Barashiraho n'imbuga zifise amazina atabaho zijejwe kwamamaza Ndikuriyo, ukamengo ni abantu benshi bariko baramuvuga, kumbe ari ka karwi nyene. Hari aho bahabwa n'ibikorwa vyo kwerekana ko Perezida Ndayishimiye yananiwe gutora umuti w'ibibazo, nk'akarorero igihe hari habuze n'igitoro, harakwiragijwe n'ubutumwa bwavuga ko na kera twagenda n'amaguru ko n'ubu bitotunanira. Ni ubutumwa rero bwashavujwe rwose abanyagihugu ariko bukoze mu rwenge. Hari n'amakuru rero y'uwakoze ubwo butumwa muri ako karwi kandi abikora yabitumwe. Hari uwundi mushinga rero uhambaye mu kumenyekanisha kwiwe, ni burya butumwa atanga yerekana ko ataco atinya. Benshi mwibaza ngo ni amajambo amutoroka, ariko ni ibintu biteguye neza cane. Reveriyano Ndikuriyo ngarakeneye kwerekana ko ari we mugabo ari no mu Burundi, ko ari we hariko harabandanya urugamba batanguye kuva kera, kandi ko ari we ashoboye gukingira abagirizwa amakosa bohava bafatwa n'amakungu, mu kwerekana ko adatinya kwica aya impigi abandi bicanyi benshi, mbere bakanumva ko baremeshejwe mu kwanka ko abasuma bafatwa. Hari n'ubutumwa aba yahaye abagumyabanga benshi, usanga umwe wese afise ico yivye ku rugero rwiwe, maze bakumva ko ari we wenyene azobakingira mu gihe ubutumwa bwa Varisito Ndayishimiye bwo bubatera ubwoba. Reveriyano Ndikuriyo rero umaze imyaka myinshi akwira n'igihugu cose atanga inyigisho kugwaruka cane cane, atari hake abantu benshi rero bakaba barabonye ivyabaye. Ni kenshi rero abamugendanira bibajije nimba koko umukuru w'igihugu azi ivyigishwa muri izo nyigisho. Hariho n'inyigisho zidasanzwe kandi zitangwa n'abandi banyamabanga b'umugambwe, ariko we iziteye ubwoba rero zitangwa na Ndikuriyo ubwiwe. We iyo afashe ijambo rero yigisha ibintu bitatu, ariko vyose bifise ingene bigaruka mu kumuhayagiza we nyene ubwiwe. Ubwa mbere rero avuga ivyo bita kahise k'igihugu,
ugeze ngaho rero urumva ko yigisha amacakubiri y'amoko ahanini akifuza ko urwaruka rw'abahutu rugumana ishavu rya kahise. Ngaho aragaruka cane ku rupfu rwa Perezida Ndadaye aho aca yerekana ingene yabaye mu basavye ikiziga ca Perezida Ndadaye mu gice ca kabiri akavuga cane urugamba rwa CNDD-FDD ingene rwari rugoye. Aho naho aguma agaruka ku butwari bwe mu rugamba be n'abandi bakeyi mu ntwazangabo za CNDD-FDD. Ikizira muri ivyo vyose ni ukuvuga ubutwari bwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Yamuvuze yerekana ingene Varisito Ndayishimiye atigeze akomereka ku rugamba ariko agashimika ko intwari zozo zahakomerekeye. Mu mvugo ivobetse urumva ko yigisha ko Ndayishimiye yari umutunyi ku rugamba. Igice ca gatatu kikaba kijanye n'ubutwari bwa Petero Nkurunziza. Uwo rero aramuteba ko rwose akibutsira ryabasigiye no ngaho wumva yerekana ko ari we umusubirizi wa Nkurunziza, yerekana ko ari we yumva ibintu nka Nkurunziza. Ukuntu avuga Nkurunziza rero wumvamwo kurondera kwerekana ko Ndayishimiye ataco avuze ahubwo ashobora no kuba atari mu murongo wa sogo. Ariko byose rero bivuzwe mu bwenge bwinshi cane. Ivyo byose niko Reveriyano Ndikuriyo yabikora. Mu ncamake inyigisho ziwe zerekana intwari zitatu zihambaye ni Ndadaye, Nkurunziza hamwe na Ndikuriyo. Kandi ibi navuga birakora ku mutima ugwaruka, ararwiyegereza, arangiza ararusororera kandi akavuga n'imvugo irukaburira kugwana nkawe, aho kera imbonerakure zaboneka hari za Nkurunziza, ubu rero yarahejeje kuzigiriza Ndikuriyo. Muri yari rudasanzwe Reveriyano Ndikuriyo agasigura izo nyigisho mu kuvuga ko igihugu gifise ibibazo vyinshi ku buryo ashobora no kwaduka iyindi myerekano y'abanyagihugu. We rero akaba asigura ko imbonerakure ziteguwe mu mihingo yose kugira ngo zize zibuze iyo myerekano. Womengo ariko barategura bazorwanira Ndayishimiye, ariko igitangajwe urwaruka ntirwigishwa ivyumviro vya Ndayishimiye ahubwo rwigishwa ivya Ndikuriyo. Inshuro nyinshi rero uwo amugendanira yaduhaye ubutumwa bwo yariboneye ingene umukuru w'umugambwe akengera umukuru w'igihugu, akaba rero yatanze uburero butatu yiboneye imbere gato ya Pasika yo muri 2022 ari ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Ndikuriyo Makamba. Ndikuriyo rero yari yicaranye na buramatari wa Makamba n'abandi benshi. Mwe muri we rero akaba yaramushiriye telefone amubwira ngo hamagawe na General Neva, yishuye ashibura n'akaboko ngo sindamwitaba. Perezida yarasubiye yarahamagara, naho nyene agira kwa kundi. Rya gatatu abo bari kumwe baramuhanuye aritaba, naho nyene yarahagurutse gato muri ba bantu twumva yemerana gato aca arayikata. Niko rero uwo ashikiriza akaba abandanya agira ati twarumiwe twese, ndafise umugenzi afise ifoto y'uwo munsi nzoyibarungikira. Akandi karorero gatangaje kakaba karabonetse muri Rusama 2022. Reveriyano Ndikuriyo yari yateguye kuja kurangiza inyigisho z'imbonerakure muri komine Bugendana. Mwijoro niho rero hamenyekana ko Perezida Ndayishimiye yamusavye ko bazohurira muri ico gikorwa kubera nawe ariyo yari. Baratangaye cane rukeye ntibagiye, gusa rero Reveriyano Ndikuriyo yaciye agenda giturumbuka mu komine ya Bujumbura Rurari Bugendana nta n'umuntu yarungitse muri ka karwi kiwe. Mu munota wa nyuma rero yumvise ko barungitse Joseph Ntakarutimana, gutyo babarishe umubonano n'umukuru w'igihugu n'urwo rwaruka. Nubwo byari biteye isoni ivyabonetse vyose, abantu bose rero basigara bibaza umukuru uwo ari we. Akandi karorero nta kabaye muri Ruheshi 2022 bari bavuye i Karusi bazi Gitega. Niho rero habacako Jeep Prado y'ibiyo bitabona iruka cane. Muri sekiti rero bakaba bararotse itegeko ryo kuyihagarika, cari zira ko hari imodoka imucako ikamurengana. Baravugije amafirimbi ariko ya Jeep ibandanya kubenura ataco yinona. Jeep rero yagumye yiruka cane imbere ya Reveriyano Ndikuriyo n'umuduga yari arimwo. Yarashavuye cane, sinzi rero ingene uwo musi batarashe ugendanira. Reveriyano Ndikuriyo akabagira ati twaranaterefonnye abapolisi ngo bayihagarike, ariko ishikiriye umugozi w'ibariyeri yarawugonze irabandanya. Tugeze rero ku masanganzira ya Karusi na Gitega, Jeep twarayihambije ihagaze ku idodani. Umushoferi rero twaramutegetse kuvamwo. Reveriyano Ndikuriyo we aca aribandaniriza. Yatanze ubutumwa rero akabandanya agira ati umushoferi yarasiguye ko akora mu biro vy'umukuru w'igihugu kuko yarajanye umuganga canke veterineri kuvura inka z'umukuru w'igihugu, kandi ko bari bamubwiye kunyaruka cane bishoboka kugira atabara izo nka. Iyo modoka rero barayimenaguye biyo n'iminwa y'inkoho. Umushoferi yarahamagaye mu biro vy'umukuru w'igihugu, nabo barahamagara umukuru w'umugambwe. Ndikuriyo rero yarababwiye ko imodoka itwaye umukuru w'umugambwe isa n'itwaye umukuru w'igihugu, ko kizira kuyengana. Baramwingiza rero ngo ayireke inyarukane uwo muganga, ariko
bishuye ko itavaho idatanze amande kubona yacereje umukuru w'umugambwe. Erega rero babavuyeho babahaye n'ibihumbi 600 y'amarundi, baca rero baragabura. Ico naco caratangaje, babandanya kwibaza umukuru wari we hagati ya Reverien Ndikuriyo hamwe na Ndayishimiye. Hari iminsi myinshi rero twerekana ingene Perezida Ndayishimiye ahamagarira abanyagihugu kwerekana indongozi zirya ibiturire, ariko Ndikuriyo akavuga ko ivyo bifise inzego zibijejwe kandi ko uzofata adovyereje inzego zomushira ku rutonde rwirabura. Birya mwebwe ntimubimenyereye kuko yari amaze kuvuga kenshi ko atabishigikiye. Uwo agendanira Reverien Ndikuriyo akagira ati jewe ubwanje nariyumviye Derase ndabiraba mubwiye ko intumbero yo kurwanya ibiturire perezida ariko arafata ari nziza. Derase yavuga ko ibintu biriko bigenda neza, aho nyene Ndikuriyo yaciye amuhagarika agira ati biriya jewe ntavyo nshigikiye. Ndikuriyo rero akaba yavuga ko abo badeje bariko baribuka ko aribo bigisha umugambwe ruguru, kuko bibandanije gutyo ataco bazohanoba hageze amatora. Yabivuze rero ashavuye, aravuga ko mbere aca ahamagara umukuru w'igihugu amumenyeshe ko atabishigikiye na gatoya. Ntibizi rero naho vyaherereye, ariko rero murabona ko yaruhiye kubivuga icese ku mugaragaro, aravuguruza umukuru w'igihugu. Ivyo ndabahaye rero n'uturero dukeya cane twerekana ko Reverien Ndikuriyo ariko aripanga bikomeye kandi ko suzugura umukuru w'igihugu ahari. Twebwe rero turabiraba tukumirwa tukibaza iyo bizohereza. Kumbure Ndikuriyo na Ndayishimiye bazohava baheza nka Rajabu na Nkurunziza. Mu kurangiza rero iyi ntahe y'uyu mugendanyi wa Reverien Ndikuriyo, tubabwira ingene Ndikuriyo yifata nk'umukuru w'igihugu n'abafatikanije. Ivyo byose rero bikaba arivyo vyerekana ko Reverien Ndikuriyo na Varisito Ndayishimiye batariko bacana uwaka muri iyi minsi. Twabibabwiye rero ko hari amakuru avuga ko Reverien Ndikuriyo niwe ngo vyanurwanurwa ko ashobora gutembagaza Perezida Neva, nubwo bose rero ngo baba bari kumwe, kubera rero yari afise inguvu nyinshi mu gihugu kandi akaba atumvikana nawe bivanye n'ukuntu bivugwa ko Neva ari we yishe Nkurunziza uwo bita Sogo mu mugambwe CNDD-FDD. Muri bo nabo rero baciriyemwo kubiri, bamwe rero bitwa bagumye kw'iragi rya Sogo, abo bari barongowe na Reverien, bane rero n'abakunda Neva nubwo bahisemwo kubisha, ariko vyaragayagaye ko Neva yakumiriye cane. Ubo mubwiye rero bari mw'iragi rya Sogo. Ubu rero Reverien Ndikuriyo yasa nk'ubangamiye cane Perezida Neva, ngo niyo mpamvu Neva ngashaka kumwikurako. Ngaho rero ivyo nivyo biri muri CNDD-FDD, ibintu rero bibandanya kubabaza abantu benshi. Hari amaganya rero muri ivyo bikorwa vya Reverien Ndikuriyo abenegihugu baba bafise. Abanyagihugu bo muri komine Matongo ariko baratozwa ku nguvu amafaranga yo kwakira umunyamabanga w'umukuru CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Tubabwire ko yagiye agenera amazone ari mu makomine agiye atandukanye kandi nka hose y'igihugu. Ico gihe rero hajayo abenegihugu bakaba bavuze ko hari umutunzi cane ariko ataco abuze kandi bo bishwe n'ubukene. Aka rero bari bategerezwa ndetse banategetswe kuba bamushikira amashikanwa kugira ngo haze kuyatahana. Muri ivyo bikorwa rero ariko arakorera muri komine Matongo. Hari umwe mu banyagihugu rero bo muri komine Matongo kandi hari n'umunywanyi wa CNDD-FDD yanditse agira ati mudutabarize intara ya Kayanza komine Matongo, mu mazona agize iyo komine harimwo Ruganza, Kabuye, Burarana hamwe na Banga. Indongozi z'umugambwe CNDD-FDD uhereye ku rwego rwa komine gushika ku bucimbiri hariko hatozwa ku nguvu amafaranga ku banyagihugu bose, ngo nayo kuzokwakira Reverien Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu. Hategekanijwe kugendera amazone rero ngo bitegekanijwe ko izone imwe izomugabira inka imwe n'ibiseke birimwo ivyimburwa nk'ibigori, ibiharage, ibitoke, inkoko hamwe n'inkwavu. Amafaranga akaba atozwa ku gukurikira: abakora mu gisata c'amagara y'abantu no mu butungane bariha ibihumbi 10 y'amarundi ku muntu. Abakora mu gisata c'indero ubufize urupapuro rw'umutsino rwa lisansi akaba ariha ibihumbi 5, umudeseti akariha ibihumbi 2, umudesisi akaba ariha 1,000. Urwo rwose rwatangijwe 1,000 n'umukene akaba yararishe hagati y'amajana 2 n'amajana 5 y'amarundi. Amafaranga rero akaba yaratangijwe abenegihugu bose, nta rugo n'urumwe rero basimba kubera ko bavuga ko muri komine Matongo ata wundi muganga ubaho kiretse CNDD-FDD. Ngo rero twebwe turatangazwa n'ingana abenegihugu basanzwe bibereye mu bukene, ariko ngo dutanga ivyo gutekerera Ndikuriyo kandi haza umugambwe wamurihiye ivyo akeneye vyose.
ivyo ndabivuze gutyo kuko najewe ndi mwabo bariko baratoza ayo mafaranga ariko bikaba bintera impuhwe ndavye ubukene burangwa mu benegihugu nimba mwibaza ko mbesha nca ndabaha telefone z'utwara umugambwe CNDD-FDD muri komine Matongo Nshimirimana Felicien mumwibarize ibintu ngo birateye isoni mu gihugu twama twavyiyamirije n'urwego na rumwe rurekuriwe no gutoza amahera abanyagihugu bose ku nguvu kiretse inama nshingamateka ishiraho amakori birabaje rero kubona indongozi zitagira impuhwe zirondera kwama zinunuza umunyagihugu mutoya zigorewe n'ubukene mugambwe ruka buhemba Reverien Ndikuriyo uramuha n'amafaranga yo kwiyunguruza uramuha imiduga imererura uramurihira amahoteli araramwo n'ivyo afungura uramuha n'amahera yo kwakira abashitsi none bigenda gute ngo agaruke kugora abanyagihugu kugeza no mu batari mu mugambwe wiwe kibaje nuko n'abatanga babikora kubera ubwoba Perezida Ndayishimiye ngo arakwiye kugarukira abanyagihugu bagarika kano kamaramaza mu Burundi ako rero nakandi karorero k'inkuru yagiye iravugwa cane aho Reverien Ndikuriyo yagiye arashika yagiye yakirwa nk'umukuru w'igihugu bigaragaza ko ubwiwe yoba yarahanganye n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuko ivyo umukuru w'igihugu yamukorera nabo rero nivyo bamukorera mu bice bigiye bitandukanye bikaba rero byarakozwe no ku nguvu ariko nivyo ngo vyerekana ko Reverien Ndikuriyo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye babandanya guhangana kandi ngo biba bitoroshe hagati yabo. Namakuru menshi rero tubandanya kubatoreza kandi tukabashikiriza turabandanya kubakurikiranira byinshi biriko biravugwa cane ku mugambwe CNDD-FDD cane kuri Reverien Ndikuriyo biriko biravugwa ko atamerewe neza muri iyi minsi rero kugira ngo ntimuze no gucikwa ku munsi w'ejo kuwa Mungu hari amakuru menshi rero tubafitiye azogaruka kuri Reverien Ndikuriyo ko amagara yiwe ahagaze ndetse nuko vyoba vyifashe muri CNDD-FDD inkuru rero zirabandanya kuba nyinshi cane yaba ku mbuga ngurukana bumenyi bimenyesha amakuru tubutse ko umukuru w'igihugu rero yoba yatangaje ko umugambwe CNDD-FDD n'abagumyabanga bose ngo bakwiriye kuba basengera umukuru w'umugambwe Reverien Ndikuriyo kugira ngo atore imitende aho rero mu gihugu ca Kenya n'ubu rero amakuru akaba ariko aravugwa turabakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira ivyo dushikiriza basabe kugira ngo nimuzocikwe fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho Imana ibahezagire ijoro ryiza.